hari ubu hari ico ncera akantu wagumye uvuga uti harinda kuba igihugu icyuka gituma abantu bahahurumbira. Wewe uri secrétaire général de l'État nyene icubahiro nguri muzicare mu vyiki arafise abakozi jewe sinshaka kwivanga mu bitanda ati birashika abantu bakayatoreza mu mufuko ubu ngira ntabayatoreza mu mufuko ubu no gutoza amafaranga mu mufuko ati ubu birashoboka nibwo mushatse kuvuga ubu vyoshoboka ugasanga hari abayatoreza mu mufuko nta cigwa ndagira mugabo birashoboka. mu gushira mu ngiro ya programa y'umugambwe washize imbere rero abashinga amateka n'abakenguza amateka barafise muri ya mission yabo ya contrôle de l'action gouvernementale barafise uruhara rudasanzwe rwo gufata iya mbere muri mobilisation y'abene gihugu mu gutanga amakori. Ego hari akantu yavuze president Ndayizeye ati birashika abantu bakayatoreza mu mufuko ubu ngira ntabayatoreza mu mufuko ubu no gutoza amafaranga mu mufuko ati ubu birashoboka nibwo mushatse kuvuga ubu vyoshoboka ugasanga hari abayatoreza mu mufuko nta cigwa ndagira mugabo birashoboka ugasanga bayakatishije. Yego cyatugaruka kumbure kuraba icokorwa kuri ico kintu ariko mbane subire gatoyi kwa president Ndayizeye. Ikabanza reke ndakubwire kuri ico kibazo uheje kumubaza iyi nagira ndakizane hi kizane nagira ndakizane ngira nti uno munsi birashoboka yuko hoba hari babandi wavuze batoza nabi bagatoza batoreza mu mufuko ni nkuko uvuga yuko iki gihugu atabasuma bahari ngasi mwijuru si mwijuru namba naye amaprizo ntahari ntibama bafunzwe ibyo nibitoyi nibisanzwe kuko leta ihari kugira ngo iziragorora abo bose bakora nabi ariko tugaruke kuri ivyo by'amakori nyene uri kuravuga. Yego ujya umuhomme d'affaires cyangwa umunyagihugu asora kuyo yungutse iyo yahombye ukaza kumusaba gutanga ikori uri kuramuhohotera urantegera nico gituma iyo turiko turavuga amakori no kuyatanga tubanze dusubira inyuma twisunge turabe mbega iri kori turiko turasaba niryo nirigezweko kuko je uje kunsaba intuze ikori aho nsanga n'umutahe ngomba kuwuguha nca ndabiheba none ikori tiko turasaba rero nibyo ndiko mbwira abashinga amateka namwe bw'abo batwari bari ngaha ngize Imana yiga bose baraha bari ngaha n'ubundi nico gituma nije mu permis yo kwivuga nabuze nti kintu ndakidudurire ifo yuko baharura neza amakori ukuntu ameze kuko hariho amakori aremera ugasanga umuntu ariko arasubira inyuma canke ugasanga ivyashara ntavyo kubera politique commerciale ishobora kuba itameze neza nihaje bavuga ati trop d'impôt tue l'impôt ico kintu no kwama tugifise ku mutima no kuvuga yuko urenza hagutera uje imbere ugasanga ya sahani twahora duha ko leta nta kiriko bugaye nonaho uri kurakori nimuze muravuga rero ngo gutanga ikori abantu bategerezwa gutanga ikori kandi barabizi nta muntu numwe atabizi nta muntu numwe ashobora kwinyegeza ngo ntashobora gutanga ikori jewe iyo ntaratanga ikori sinumva nditrangiye kuko amahera mbafise sigwanje no utanga mu mutahe tanga mu nyungu oya kugeza ubu ndacaheyaheye kugeza ubu ndacaheyaheye ariko hari habugara none nkabo ntibaba bagowe donc iyo tuvuga ikori jewe nsubiyemo ibyo navuze kare nta muntu ari ngaha muri iki gihugu afise activité
yibaza yuko atagomba gutanga ikori. Uwo bagibaza ni nk'aba batripota busuma batripota baza barafata, ariko umuntu nyawe w'umudandaji arazi ko ategerezwa gutanga. Ariko honorable Sizo Hagere yavuze ati abakuru bateza gutanga ikori niho usanga mu bakuru nyene aribo bagomba gukwepa ikori cyaye kurihunga. Naho rero mbwira aho si mwebwe ni naho rero mbwira son excellence na inspection generale yuko barikanura, kuko ushobora gusanga bene abo badatanga iryo kori aribo batuma amakora aduga. Kubera iki? Kubera yuko usanga leta yabuze ikikoresha kugira ngo ihemba abo abakozi ba leta. Alors que yagiye mu mifuko y'abadashaka gutanga ikori. Il faut être très dur kuri abo bantu. Nugufata inkoni pe sans pitié. Utavyumva tahe. Nico gituma icyo kintu wovuga rero utiyande tumukuru ntiyambarira inkota ubusa nayikoresha. Absolument bijya genda vyemera nkuko ndakubona. Abo ko bigomba kugenda, kandi mugane ninde yabivutse. Ni Nyangoma yavuze ngo wanka gukobita imbwa ukorora ibibwana ibiki imisega. Nuko iyo umuntu muretse ntatanga ikori haca yirara. None kubera ko abakuru ari bo kwihutira kutagomba gutanga ikori bo birara. Jewe ntabwo nzi ko arabakuru, ariko jewe ndaritanga. Urayitanga kabisa nezi jana kwijana. Nk'ubu Avril ya Mars yaheze nararisha. Warahejeje. None no munsi wohimiriza ababwirizwa gutanga ikori bose ubereka iki cyotuma baritanga. D'abord il faut yuko buri muntu ahari afise ibikogwa cy'ubudandaji cyangwa by'amahinguriro activité économique, yuko gutanga ikori ari itegeko kandi yuko ari kuneza yiwe. Uti kuki none niba adandaza ngaha akadandaza ibitoke bizoza ku mutwe cyangwa bizoza ku modoka, aya mabarabara adakozwe none bizogera ngahi Bujumbura gute? Telefone zidakora none azokora komande gute? Urandega n'ubundi bururero nk'ubwo. Abanyagihugu bacu bagomba gutegera yuko gutanga ikori n'umurimo mwitumo. Si ibintu byo kubembereza, n'umurimo mwitumo. Icyo igisabwa leta ni ikihe? Nugushiraho ibitigiri bigendeka, me aussi bituma leta ibaho. Na leta nayo nyene no kuyigarukirako. Uyigarukirako gute? Erega leta irashobora kuyorganiza ikagira abakozi ba leta umuyoro. Hari igihugu jewe nagiyemwo simvuga icarico, wasanga aba mu kwinjira ugiye mu biro wasanga abakozi nk'umunani bari hajya bicaye bariko baritera ilisuru. Shefu yakenera hakaza umwe, abandi bibereye ngaho. Hanyuma inzego zigahindutse n'ahantu usanga abaperezida babahindura turesimwa. Umuperezida yaza wundi apresimwa agacazana abandi biwe. Umukuru w'igihugu atwaye amezi 6 agaca bisa abandi. Birahari wangu muri Haiti. Yego ariko ubu byarahetse bari mu bindi. Urumva rero abakozi bakaba muyoro. Urumva bene ico gihe iyo ufisa abakozi bimbura kimazi, ubu ufise umuyoro ugutwara amafaranga batariko barazana umusaruro utuma igihugu gitera imbere. Nico gituma mu vyerekeye gestion y'igihugu abategetsi ico basabwa no gukora kugira ngo abene gihugu baronke uburyo bwo kwikorera ibyabo batirukira leta. Iyo abanyagihugu benshi birukira leta, kwirigwa bicaye kwandika iki gusa, dukeneye igihugu giproduiza, igihugu kizani gihinyanyura ibintu hama kikagurisha hanze. None uraba ikirato nukugura hanze, aka nukugura hanze, ibi nukugura hanze. None twebwe tuduproduiza icunegura nukugura hanze. Icunegura abene gihugu bateza gutanga ikori no munsi bigira sinda bibazwa niki. Ubu ntavyo ngikontorora vraiment. Na wandiko ndababeshera. Ego ico nsaba gusa nuko abatware bacu babiraba neza kugira ngo abanyagihugu ntibanigwe,
ariko na leta ibeho kuko leta itariho nta kigenda nta kigenda kabisa nico gituma ministre wa planification ministre ajejwe finance n'ujya ajejwe ubudandaji n'abantu ubundi baba bafise temperature y'ukugene igihugu kibayeho bavunira akagohe none igihugu kitexporta kitarunga ikibintu hanze kibaho mu gushera ariko iyo ugurisha ibintu hanze ajya amadolari urayaronka aho se twirirwa turarira tuba tuyisasira bavunira akagohe none bagira iki tuyaronke ndagusabe ubutunzi bw'iki gihugu aba batunzi bafise ibifaranga n'ibiki bari kubirukanga ha iga ni mwebwe bafise ibifaranga jewe akawiti stone ni kuvuga ngo ni nabifaranga kaya gatoya atani cyo kamazi yase amafaranga menshi make uzobaza abandi urabe ko araho duhuri bavunira akagohe basawo yafise abo bayafise ni baze ariko bitegwa na politique nationale ukundi imeze politique nationale il faut kwiba politique nationale d'intéressement ituma babona makarusho uje yunguka iyo umuntu wo hanze azanye amafaranga akadandaza atunguka aca yigira je bivyo ndabifitiye experience kuko hari habo nigeze kuzana tabazana umudagi ikindi gihenzana umugande hanyuma ndabatembereza ndabereka hose icyo gihe nari ngishushe nkiva muri bijya by'ubutegetsi hanyuma baca bambwira ngo stay home nguma muhira baca ndabaha imodoka n'umushoferi barazunguruka za Buyenzi za Bwiza baragenda mu mamangazini barahaguruka bagenda mu mabiro hirya no hino bagarutse bambwira ati jewe nditahiye kubera iki aho bashika bose bavuga ngo ushaka gukora iki mpa mahera ndakwereke nuko birukana abantu umuntu gatangura kumwaka amafaranga atanicura mu marira abantu bikika ngaho basaba amafaranga ugira nico gihugu cyonyene kimeze gutyo ikibi nuko bakavya burya nta mwongo buri satu bidahizwe uya none ahanyene turi aha jewe ntwicaye aha muri iki gihugu cy'u Burundi barahara ariko Jeffrey man ntabonze urazi ko nisaziye sinciruka cyangwa waze kubavuga ubazi jewe ntubavuga none ivyo ntwari ubu hari ico ncera akantu wagumye uvuga uti harinda kuba igihugu icyuka gituma abantu bahahurumbira wewe uri secrétaire général de l'État nyene icubahiro nguriye muzicare mu vyiki arafise abakozi jewe sinshaka kwivanga mu bitanda honorable Sizohagera harakagohe ugira uvunira aba bantu bitwa ko bateza gutanga ikori mugabo bakigira basinda bibazwa baba mu bakuru canke mu bato imbere yuko kimbure nishura kuri ico kibazo nagira ngire ico nshikirije ku byo president Domitien aje kuvuga kandi numva naje no mu bisanzwe kwa gutanga ikori canke ku mwene gihugu ateza gutanga ikori nibaza ko byukuri aho tugeze nta numwe ata ayo makuru atayafise mugabo nkuko abivuze hari ico leta yategeza gufasha kwameliora le climat d'affaires. Le climat d'affaires ituma umutoza kori ashobora kumva yuko nawe ari umupartenaire. Aho nagomba nsabe ko kimbure mu ntererano au niveau ya ministère ijejwe les finances bakoranye na Aubert bogira ibyo no nibaza ko bamaze kubigira ariko bogwiza amahuriro hagati yabo na les contribuables abatanga kore ego bakumviza n'ivyumviro vyabo kuko hari n'igihe usanga muri ntuze yabo bariko barahura n'ibibazo bagwiza ikiyago hagati y'abatanga kore n'abatoza kore ego ivyo vyotuma mu bisanzwe abantu babikora pa yuko bumva umengana igihano mugabo bakabikora kubera ko umutima ubikunze
hakaba vy'ukuri kiganiro hagati y'abatoza kori n'abatanga kori ubwo bucuti relation zikabaho bakabonana nk'abapartenaire ntibabonane nk'aho umenga ni bariko barahigana nk'abakeba no bakumva yuko bose ari abakozi b'Imana basangiye la même mission d'accompagnement umwe hakaba vy'ukuri kugurura ico kiyago ni naho nibaza bijya president de mission ariko aravuga byo kuduza amakori canke kugira ante bashobora a travers y'ivyo biganiro bashobora kumvikana kuko nkuko babivuga iyo amakori abayumurengera naho leta hari gihe ishobora no kutaronka ayo mafaranga parce que abantu barananirwa hanyuma bakabivamwo ariko habaye ibiganiro boronka aho bahuriza hanyuma leta ikabaho n'umudandaza nawe canke wari muri ivyo bikogwa akagira ikigira kabiri ni digitalisation ndazi yuko muri leta bariko barakora umugambi nibaza yuko umugambi wa digitalisation ukwiye vy'ukuri gukomezwa cyane kuko novuga nti igihe twobishika ko hoba kwagura l'assiette fiscale uno munsi nibaza igituma n'amakori usanga yabaye menshi nuko baguma batoza kuri babandi nyene kandi hariho abandi bariko barakora mugabo badatanga amakori kubera ko badashikirwa nkavuga nti habonetse ingene bagura l'assiette fiscale abantu batanga amakori bakaba benshi byo gutoza amakori mu buhinga bwa none egome nibaza yuko byo nafasha meme na inclusion financière kuko nibaza ko mu gihugu cyacu ibijyanye na inclusion financière turacari vy'ukuri hasi urugero rwacu ruracari hasi rero mu gihe hoba ubwo buhinga bwa none bwo gutoza amakori bwo kuriha amafaranga bakayirihira mu buhinga bwa none abantu batirirwa baratwara amafaranga mu mifuko amapema yose akabera mu mapema muhinga bwa none ikori uriha ibintu ari udandaza itomati bakamuriha ku telefone nibaza yuko ivyo vyogira ingaruka nziza cyane kubijanye n'iki gikogwa cyo gutanga amakori ego nagira ano nashaka intererano kwe ndayifise urabona twebwe muri transition gihe twari duhari turi muri rya vurugu ibi byerekeye development n'ukuri sico cari kituri mu mutwe kuko nta igihugu ntigishobora gutera mwebwe byari imfata kibanza nyine uretse no kuba imfata kibanza ahubwo hari ibikorwa tugomba kurangura kugira ngo igihugu kive mu kajagari kije ku murongo kwari ugushayura nivyo kandi twarabishoboye yego pe muzompa amanota washaka yego hanyuma inyuma y'ico gihe tugomba guhindura disk tukumva yuko tuvuye mu masasu twinjiye muri economy hariho abantu bamwe jewe mu mbabarire kubidudurira ko hariho bamwe tuganira inyuma y'imyaka 10 ukibaza niba twaravuye mu ntambara niba tutavuye mu ntambara tukiri mu ntambara ntituzoba develope kugira ngo igihugu gishobore kuronka amakori il faut yuko activité muri iki gihugu de production ziba nyinshi mukagira abantu 5 6 8 bakora ama activité commerciale cyangwa de production gusa muri iki gihugu ntaho tuvuye ntaho tugiye il faut yuko abantu baba benshi bakora activité nyinshi kugeza igihe beexporta icyo bashore hanze ni absolument ni kintu gikenewe nta gihugu gitera imbere kidakora exportation amadollar ntituzoyaronka akwiriye ata exportation dukora ubunyi chance dufise nuko hariho tujya tutumine son excellence yirwa aracungira hafi ariko transformation ngaha hakuna kuvuga ngo tujya tuntu ngo acungira hafi nuko ndatubona ndi kure tubari dutoya ari kuri hafi tubatone hafi nitwe ndabibonera muri televiziyo ariko biraboneka yuko kameme hari hakarusho urabona twavuye kuri 7500 muri marché parallèle utugeze muri 5800 ujya hari hakarusho ubona ku excellence tera imbere go ahead c'est très bien hanyuma
tubandanye muri iyo nzira, kuko tutavuye muri iyo ngendo yo kuvanga politike n'ubu budandaji burya ça ne va pas. N'ibyo bivanze gutaha biravanze. Acha we. Ngo politike n'ubudandaji. Aya nzobimwibwirira tu. Nzobimwibwira muri babiri. Yego ntabivugira ngaho. Ariko urabibona ahantu birakenewe yuko haba umurongo. Birakenewe yuko haba umurongo, hakaba des activités politiques zimeze neza, zihembwa neza. Je dis bien zihembwa neza. Hakaba na des activités génératrices de revenus ziteza imbere, umuntu akagenda akakora inoti zikinjira muri caisse de l'État twende. Ngaha mu Burundi dufise atunyinshi, dufise des minere, dufise Lolac, dufise Congo, tunakosa nini? Ikindi nensistako amashure s'il vous plaît, amashure yacu ni poto ndego pe je sintinya kubivuga, biri kuraraba ufate abanyeshuri bahijeje université secondaire iki uze kubakoresha examen yo kuza gukora imoyera yo kuza gukora iki, usanga wapi? C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Iyo kugira ngo tube compétitif hanze, je mumbabarire hanze ndabona abantu benshi qui ont fait passer les examens etc. Abantu bakireshisa b'abarundi nababize hanze naba ubona bevoliwe ukundi apana muri aya mashuri y'iwacu. Il faut revoir ico kintu. Twebwe uko twiga waheza secondaire primaire igifaransa ududubiza secondaire none amakori arashaka kwica indero gutyo. None la production c'est quoi? Il faut kukoresha ubwenge ugakoresha n'ingufu. Udafise ubwenge wokora iki? Reka mpindukire kwa honorable Sinzohagera, dutera dusozera minota 10 tuba dusozera kino kiganiro, ariko tuze kuri aka kantu kitwa mu gifaransa exoneration. Tuvuge uturusho duhabwa abagwizatunga bamwe cyangwa abanyabikorwa bamwe kugira ngo habe amakora mwamwe badatanga cyangwa yose bayakugweko. Mwe murakibona mu gihugu cy'u Burundi? Exoneration kiri mu byo twokwita ni nka politique d'encouragement des investisseurs. Mugabo rero ikibazo yo gutera intege abanyamitahe, yego, kugira ngo bashobore by'ukuri kuzana imitahe, bashobore gukora bya bikorwa President de mission ariko aravuga. Ubundi mu isanzwe nta gihugu na kimwe gitera imbere sans industrie. Ibyo twoba tuko turarota. Nta gihugu na kimwe gitera imbere ata industrie ihari, industrie pour la transformation. Kuko turashobora kwimbura ni vyiza, mugabo mu gihe tutatransformye ibyo twimbuye nta valeur ajoutée ujya mwimbu uza guhingura umwimbu. Rero ama exonération en soi bivanye n'ingene leta iba yifuza kushiraho un bon climat d'affaires, ivyo irabigira. Igomba korohereza abanyamitahe. Yego, ibyo nta ngorane. Kabaho uturusho. Yego, jusque là nta ngorane ihari. Ikibazo kiza kuba mbega ujya muntu twahaye akarusho. Ubwo za entité zijejwe lo suivi. Kuko kugira tuguha akarusho hari ivyo wemera na uzokora. Mbega bijya yemeye kazokora yarabikoze. Cyo ni cyambere. Kigira kabiri usanga kica cononekara nigihe twamuhaye akarusho imyaka 5 dufate canke imyaka 7. Imyaka 7 yahera akacaza gusaba kandi karusho kindi imyaka 7. None azotanga amakori ryari? Kuko naho nibaza haca bikibazo. Doga akamira mu karusho. Ari umuntu aguma yama mu karusho asaba karusho. Mbo je nibaza ngira si ivyo ngaha. Mbo reka dufate kandi byo mu bindi bihugu. Loin. Twizere ko ngata bihari. President Ayizeye ibi turusho tumuhaye kuko ari nabo ahabwa ama exoneration bakaca bayikoresha nibyo batayisabiye, bakaca bikika mu kimukiza, ugasanga nivyo atenda kurira amakori arabivangitiranye na exoneration. Ikiringo cha exoneration cyahera akaca adribla agaca ku ndongozi kanaka ati urabona inyongera ikiringo mukamwongera imyaka 5 imyaka 10 yahera akaza n'indi myaka 10 none azori ikora ijana. Ariko honorable ubu turi ngaha abo bakuru bose uri kuravuga bari ngaha
uri kuravuga uti ikibi ntiyari ntikarako karusho ikibi nabajeje gukurikirana ngo barabe nimba ibigenga ku karusho vyubahirizwe niko baraha bavunira kagohe bakora iki ugomba mpave mvuga nka President Domiciano wori umuvugizi wa leta nyine cyubahiro ngo ujya hajya muragenda mu bivugana mugabo icyonzi amakankayo ariho aho usanga by'ukuri leta yagize akigoro k'imyaka 5 imyaka 7 ko bwatoke reka twakompanye uno mu investisseur kame mu mugambi yazanye ni mwiza tumushigikire tumuherekeze turemeye guheba amakori ino myaka 7 kuko turabona kameme yuko niyatangura kwimbura leta izoronka akarusho ivyo leta igahumiriza ikavuga ati nawe reka tubikore barabikoze inyuma y'imyaka 7 ukadubona ragarutse ngurumva ngo hariho ngo ibindi bintu ngurumva ngo nyongere yindi myaka 7 hanyuma nyene icibero gasanga araremerewe akaca sinya none kuri ico kintu President Ndayizeye ikintu cya tuturusho abo bantu byoshika bakaguma basaba uturusho kugira ngo bahombererezemo amakori kandi bari bagize kugira ngo baborohereze mu gushinga imitahe ngaha hari cokogwa ushaka kungora aho bikorerwa ntuhazi si muri leta hagiye nimwe muba muri conseil des ministres nimwe mubiba mubirabira ifi yuko mwanka kugira ngo azovyisinye mubirabira kure none ikindi kintu cokogwa kugira ngo ntibabe no kubyanka point il faut réguler ça nta bindi kuko nta uzoza kugufunga nguranse nta uzoza kugufunga nguranse wo mubwira uti itegeko ni riba ryanditse wewe wararangije igihe cawe point niba wahomvye ugara nuko atabyushoboye haza uwundi niko bimeze burya ndababwire kugira ngo dutere imbere ifu ini rigueur ubandanije ugatetesha abantu ni kujya ufinisha umwana uzanye ibintu byo gukara rero muri ivyo bintu absolument tugomba gukara kugira ngo dutere imbere tugomba gukara kugira ngo abantu barondera uturusho niba bakumva nabi none ntibashaka abanyumve nabi après tout ndashaje mais nukuri ivyo nivyo il faut réguler cela il ne faut pas kubireka bikaba byinshi hanyuma ukaza kurira ngo vyanse gutayi wowe ubisinya ari wowe uvyemera ibyo ntibifata na gatoyi kandi nivyo biri mu bintu bidekuraje abantu bagira bati none jeho kuki kandi ndakubwire burya ibi bintu ntibigoye muri iki gihugu nakantu ushaka kongerako jewe urabona nabaye vice president umuhutu na buyoya n'abasoda b'abahutu bari bahari kwari kwa kundi nagombye gusereka kugira kuriya nyene hago gusereka kugira ngo shobore kumvikana n'abantu mbe hagati na hagati kugeza igihe bagira batujya muhungu n'umwana mwiza sibyo haragera igihe le 1er mai itariki ya mbere urazi za kosibu zande bijya umunsi mukuru w'abakozi ujya umunsi mukuru w'abakozi bose bandungikira ama message ngo kongera umushahara ico nakora nafata nk'iminsi 2 imbere ngaca mpamagara bijya confederation syndicale du Burundi hariho n'indi y'aba boss tukicara tugaharira umunsi wose twise abaministre 3 bakatubwira ibibazo byose bafise tukabahinyisha baje batubwira ati umva twavyumvise ariko twebwe ntidushobora kubibwira bari abandi rero mutabibibwiriye twebwe turihorera ariko twavyumvise wacha tubahamagara tuti bazane nabicarika hajya muri conseil des ministres nibo bicara mu bibanza by'abaministre bari 29 29 umwe akavuga abaganga bakavuga abanyeshure bakavuga bavuga nk'amasaha 6 mfata note abaministre nibo bicara inyuma jewe barankariye ngo president ngo uronona amafaranga
yampayenga aho ni wayononera iki nawe uratanguye ko umucamanza sivyo ntayo nonona jewe narabasiguriye ndababwira nti umva mwabagabo jewe imbere yo gufata mission tufata ordre de mission ko imeze tukarungikira ambassadeur agaca dukorera amahoteli akaturungikira ibiciro byose uko bimeze refre tugaca tubirungika muri ministère des finances mugaca muduha ayo mafaranga abaye make turababwira ko yabaye make kuko byaranshike nko muri New York amafaranga duherana gutyo kubera nahantu hazimba cyane nigihe hari abantu benshi salaire zira plutôt les loyers n'ibiciro biraduga bikaba multiplié par 2 tout hanyuma nkabibabwira ndabasigurira ku buryo nabahaye mission z'amezi 6 bararaba ntumva rero mwabagabo muri ko bavuga ngo ndayonona mwabonye icyo ndayakoresha rero niba mudashaka mumbwire jewe nigumire ngaha niba mwambwiye ngo mpagarike inamba nkaba nirirwa ndirukanga jewe ndigumiye ngaha ariko ntimuzoze kudedeba imbere yanje ngo vyananiye baciye bambwira ngo bani bandaniriza bambwiye ngo ibandanize ko nabo bari bakeneye amahoro rero burya hariho ini complicité ishobora kuba hagati ya leta n'abantu jodi n'abantu kugira ngo habe ini limite de dépenses kuko kugira ngo dutere imbere mes chers amis tugomba kugabanya ama dépenses nukuvuga kujya kw'abashinwa bahora bambara twadushati kuri Mao Tse-tung twebwe ngaha nyuricara ugasanga umuntu ashaka kubaho nkanuze nk'aba Rothschild bari abandi ntavyo tuzoshobora ndakubwiye nuko abantu babeho tugomba kupanda pole pole ariko caisse de l'etat inaja ibarabara ligakogwa ntoze aya internet igakora ijana ku ijana hanyuma les affaires ntushobora gukora les affaires muri iki gihugu udafise internet imeze neza iyo uvuye muri Tanzania ukinjira ngaho i Burundi les prix ni multiplié par 20-30 none ivyo bintu ni nukuvuga ko bizimvye cyane ngaha kubera iki nuko babizimbuke rero c'est possible kuko je hari habo twahaririye nibe bagire gute kugira bizimbuke ega nako nyine bakeneye acha ntibivugirwa ngaha oya izovugirwa ahandi ego pana ngaha urakoze nibyo jewe enquête mfise umwana yize télécommunication ira faire étude kuva muri Afrique du Sud kuduga kugera muri Uganda abantu bivugirwa rero birakwiye kuhavugirwa oya pa honorable Sinzohagera dutera turangiza ikiganiro mu minota 3 araho uvuga uti harakantu muri kino kiyago cyo mwana masengesho akavuna musase numva ntogena ntavuniye akaguha bacanke bariya kugira ngo abantu bose bakore bumva ko ari abakozi b'Imana mu byo gutoza amakori no mu kuyatanga kiretse ngize une répétition de moi-même ariko icambere nuko bano baho bose bari ngaha n'abakozi b'Imana cyo ni kintu gikomeye cyane kumva yuko uri umukozi w'Imana no kuvuga yuko buri au service y'Imana yaremye kuba rero au service y'Imana yaremye novuga yuko ari umuhamagaro bisa yuko by'ukuri wumva yuko uhari kugira ngo bakorere mu cyongereza nkuko bakunze uri civil servant ukorera abene gihugu uri umusuku w'abene gihugu nibaza icyo ni ikintu gikomeye twotahana kuko nitwatahana icyo kuba umukozi w'Imana uzi kuri kurakora abene gihugu mbega abene gihugu kugira ndabakorere neza no bigenza gute aho rero ukivuga ati amakori niyo azotuma ndabakorera neza muri icyo gihe rero wumva utashira umukozi w'Imana uzi kuteza gukorera abo bene gihugu kandi kugira ubakorere uteza kwegeranya amakori hanyuma ya makori akacagaruka akabafasha hanyuma abene gihugu bakanezerwa abene gihugu bakagubwa neza hanyuma nabo nyene iyo babonye by'ukuri ibikogwa bibagarukako iterambere ryabavuye ko ribasubiyeko bace banezerwa rero naho nibaza bano bubaho bose bari hano
bumve yuko vy'ukuri n'abakozi b'Imana kandi tubikore atari uko ari itegeko umenga igihano, kuko gukora ikintu umenga ni igihano navyo ni ngorane, ariko tubikore avec cette conscience ego turyohewe tubinezererewe yuko vy'ukuri tuko turakora igikorwa twahawe n'Imana. Murakoze. Harabutsa bigihano bobo ibihano no mwijuru birabaho, mugabo ibyo sije ndabijejwe. Ko dufise Kizigenza se Barundi kerega ntiyambarira inkota ubusa, none siko ijambo ry'Imana ryavuze. Yego abo bikeneye ko bahanwa bakubitwe ku ntoki. Erega umuvyeyi arakubita umwana atamwanse, umuvyeyi gukubita umwana si icaha, ni kugira ngo akugorore. Rero nimba yabonye mu bana hariho yo kubita inkoni, ntumva umenga nk'umuvyeyi acareka gusa gukubita ahica. Nawe wo basabiraga kubitwa hatica mugabo. Yego erega ahatica ni sawa, abariko aragukosora gega gukosorwa ni vyiza, meko mwanka gukosorwa ni sawa. Niko ndabibona. Urakoze cyane honorable. Ayo President Ndayizeye, hariho abatoza kori tugira turangize n'abatanga kori, birashoboka ko baba bakundanye bagakundana abatanga kori n'abatoza kori? Ubundi bateza gukundana ko bigomba kugenda, sinzi n'igituma bagomba gutinyana kwe. Hari igihe nigeze urumva haize nk'imyaka 3 hari hageze ntangura kubaza kontable wanje ndege ntiboza kunkontorora kugira ngo menye utwo nsigaranye. Ntatangura kujya mu bitari vy'iwanje. Yaragiye arabivuga muri Obere bavuze ngo ashiye umugabo kweri kabisa, ariko wisabiye ko batangura kugukata. Yego kweri ni nabivuze naivema kandi j'étais sérieux, ariko warayabona nayo bakata. Oya nuko mu mwaka wahera nari ayatari gwanje mbawurije kuza gufatira indi deni. Ubu munsi sinashaka ico gihe sinashaka kongera gufata ideni. Nashaka njya yiwanje, ariko birashoboka rero gukundanisha abatanga kori n'abatoza kori. None urumva umutoza kori n'umutanga kori barabana, nta numwe azevita uwundi, nta kamaro kuko bankana rero, ahubwo bagomba gukorana. Abazi ubwenge buhanitse ariko budari bwiza usanga ari bari complice, abana mayeri usanga bari complice. Ibyo navyo si byiza, ariko ifo kuba controle kwe, kuko burya leta itaronse uburyo nta kigenda. Jewe ndi convaincre yuko ifo ko abantu basora, nukuri ifo ko basora, ariko rero ifo ko leta nayo ica amaempo agendeka. Ariko baguca amaempo kagira tugasanga wapi kabisa byanse birashika, ariko ndibaza yuko hashobora kuba ama enquête ku buryo amaempo azara amaempo. Ibyo rero ni ibintu byoroshe, bwa kabiri burya twebwe abarundi ifuko tumenya aho tugeze. Jewe j'insiste beaucoup yuko tumenya aho tugeze, kugira ngo tumenye ko tudashobora kuzomererwa neza andehoro y'igihugu cacu. Andehoro y'igihugu cacu iya pas de salut. Ifo yuko igihugu gitera imbere, tukaronka ibyangombwa byose abanyagihugu bakeneye, natwe tukagira amabarabara agera ku mitumba yose, tugaronka umuriro. Urabona nk'iyi ville ukuntu imeze mu vyerekeye electricité. Moi je regrette beaucoup, je ndi mu électricien de formation, yo ndiko ndaraba amacable souterrain ngaha muri iyi ville birateye isoni nukuri kwose. None biko bitazikora bizokogwa n'amakori n'amakori, ariko twipange. Twipange uno mwaka dukora iki, umwaka uza dukora iki, turazi ubwenge bukwiriye. Harabusaba ibihano nawe? Aya nta busaba ibihano. Wana narahanywe bikwiriye. Ubasaba imbabazi? Ndanabeshegwa sinzose. Ubasaba imbabazi? Kandi ntabazi. N'abahazi. Oya vraiment nta
umuntu wese wo munyamakosa agomba guhanwa cyane cyane nko mu nk'ibi byerekeye imisoro n'iki ifo yuko abantu batanga imisoro serma ntibakavye kuko hari igihe usanga bajya abantu bo muri obere nabo nyene bakavya ugasanga barakwirutse inyuma ibintu bitari byo ukazirigura burana imishatsi kera cye byaranshikiye shikahongira nti mu mpora iki ariko ibyo nibisanzwe n'ubuzima c'est une lutte ariko ndibaza yuko leta ifise ubushobozi bwose cyane cyane muri iki gihe ifise inzego zikwiriye kugira ngo ishobore gukosora aho hose hadashobotse hanyuma igihugu kigende nko kuri rayi. Icyizere kirimo rero ndayizeye kabisa. Ndayizeye. Urakoze cyane President Ndayizeye. Merci. Reka kumbure nkengurukire bano batumire twari kumwe hano ariko kandi murumva ko Rufyiri na Ruhongo zari nguge ziziranira nuka hanyuma zarankana ku buryo izo nguge imwe muri zo yari Ruhongo yatoye igihimba cy'icirore iriraba yiravye iribonamwo ikitangura kuvuga ngo we Rufyiri niho bakuvuga ngo uri mubi ugasanga rero hari nk'umutoza kori yirirwa aravuga ko abatanga kora ari bo babi cyangwa umutanga kori yirirwa aravuga ko abatoza kora ari bo babi kumbe niwe asa kwa kundi kwa Ruhongo na Rufyiri. Reka tubipfurize mwese kuroranirwa mu banki no mu vyanyu mugira amahoro.